Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro utuntu n'utundi mwebwe musanzwe mugikurikirana uko bukeye uko bwije iyo categuwe kikongera kigatunganywa na jewe Janvier Manirambona kugubwa neza kuroranirwa mu bikorwa vyanyu vya misi yose aho muherereye mu banyu no mu vyanyu nivyo ndabipfurije mu ntunge. Hanyuma ndabahaye ikaze muri kino kiganiro utuntu n'utundi cacu tuno musi tugomba dutegurire ngahene ku kazi. Aha ni muri farumasi Kaze Kinama hakurya y'ishengero ry'abatemu de Jehova kumbura bamaze gutemberera muri no micungararo canke muhaba. Turabahaye ikaze ni mu micungararo yo kuri Nueva Vista canke Ave Marie canke kw'ishengero ry'ivyabona vya Yehova canke ry'abatemu de Jehova. Hanyuma rero ubuheruka mu kiganiro utuntu n'utundi twabaganiririye ngo ku matati yo mu miryango biyatera ingaruka mbi bitera uko vyifashe muri rusangi. Twarabiye hamwe ikiganiro novuga ngo ni agace ka mbere kavuga ngo ni intangamarara kubijanye canke kuvyerekeye amatati yo mu ngo n'imiryango. Hanyuma rero twarabonye ibiharuro uko bivuga hirya no hino kw'isi, turabira hamwe uburemere bw'amatati y'ibikunda kubera mu ngo n'imiryango, ubwoko bw'amatati bwaribwo ingene bigenda, abo bisinzikaza cane ko muri rusange bifise uburemere bifise ingaruka mbi, kandi ko mu bihugu hirya no hino biteye imbere kw'isi naho nyene hagenda herekanwa urugero rw'ingaruka mbi n'abakarirwa cane n'amatati yo mu ngo n'imiryango, ivyo twokwita mu gifaransa ngo ni les conflits familiaux. Muri kino gice ca kabiri kizokurikirwa n'agace ka nyuma twagomba turabire hamwe ibintu bibiri bikuru bikuru, turabire hamwe ibitera ayo matati no kuvuga les causes des conflits familiaux, hama duce turabira hamwe kandi na conséquences des conflits familiaux, no kuvuga turabira hamwe nyene ingaruka mbi ziterwa n'ayo matati yo mu muryango. Hanyuma rero mu gice ca nyuma naho tuzorabira hamwe umuti w'ayo matati, ni gute twotorera hamwe umuti w'ayo matati. Nuko rero turabaha ikaze mwebwe bashasha ari rya mbere mukurikiranye ibiganiro dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwacu rwitwa Ntamvu Idaheta TV. Mwebwe mutari yabonesha tubasaba kwiyabonesha mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo canke imashini yawe. Hanyuma ufyonde kuri iyo nkengere canke inzogera nkuko abandi babivuga, wemeze yuko wipfuza yuko ama notification yose, toutes les notifications canke all notifications zoza ziragushikira igihe cyose dushize ko ama video, gutyo ntuzohomba video nimwe tuyishizeko. Bazoca bakubwira yuko hariho video yagiye ko, kandi dukunze gushira ko ama video imisi yose mu gatondo saa sita, ku mugoroba canke mu gatondo no ku mugoroba, bivanye nuko imyanya yadukundiye, bivanye nuko ibikoresho byadukundiye, bivanye nuko umuyaga nkuba udukundiye, kubera nyine usanga bitunganywa ku mashini, hanyuma umuyaga nkuba wacu ugasanga biragoranye kumbura. Ivyo vyose ntawo bibazanamo mugabo murabize yuko umuyaga nkuba, ibikoresho, amagara, umwanya, ibitwara binabiriya, ugasanga nyene ntivyoroshe. None rero nuko rero ingorane mbo amatati novuga ngo yo mu ngo n'imiryango twarabonye yuko akunda kuba cyangwa se gukomoka mu kutumva kumwe ibintu no mu mishwano, amatension, les tensions et les désaccords entre les membres d'une famille, hagati y'abanyamuryango y'abagize umuryango. Kuko two turabira hamwe amatati yo mu ngo n'imiryango, naho twabonye mu kiganiro c'ubuheruka yuko hariho n'ayandi matati ya affecta agira uruhara ku miryango n'ahataba yakomotse sawa sawa mu buryo direct mu muryango. Twabonye amatati afate kuri ibintu bijanye n'ugwimo, intambara, ingene abantu bahunga imiryango igatandukana igatatana, hakabaho n'abafatwa ku nguvu, abakorerwa ivyamfurambi, ababorezwa igufa, abahohoterwa,
twarabonye ko ari n'abana bajanwa mu migwi igwana cyangwa se mu migwi iri mu ntambara ikabarokita nk'aho ibagize abasoda abagwanyi muri iyo migwi, ugasanga ibyo byose ni ingaruka mbi zivuye mu matati kanaka bivanye n'ibyo abantu canke abandi baba bariko barapfa. Rero twabonye kandi yuko amatati ashobora no guhera mu mishwano isanzwe, mu kutavyumva kumwe, mu gushwana, mu guharira, ama simple dispute, hanyuma bikagenda bikura biduga, bikaba byoshika rero no kuntuzeye no gushwana, kurwana cyane se no kuvuga gutata, no vuga mu buryo buhambaye, rero bikagira bikadabuka. Hanyuma rero kandi amatati cyangwa ayo matati yose wumva twavuze ko no tubwira tuvuge ko arashobora kugira impamvu, ashobora gutegwa n'ibintu bitandukanye kandi ashobora no kugira ingaruka mbi. Amatati ivyo twarabibonye no urumva ko turiko turabishimangira, amatati ashobora gutegwa n'ibintu bitandukanye kandi agashobora no kugira ingaruka mbi zitandukanye ku magara y'umuntu. Haba amagara yo mu mutwe, twarabonye ko amagara yo mu mutwe ashobora guhungabana bitewe nuko umuntu yakozweko yashitsweko n'ingaruka mbi zivuye mu matati, ugasanga umuntu aragwaye ingwara zo mu mutwe, canke kubaho neza k'umuntu, le bien-être de l'individu ugasanga irahungabanya, kubaho neza k'umuntu, ukuntu yarabayeho neza, aronka ico yambara, aronka ico afungura, agwaye akivuza, ugasanga ivyo birahungabanye. Mbere si ivyo gusa, ugasanga na le bien-être de la famille, kubaho neza k'umuryango, ugasanga nako nyene kurahungabanye. Ivyo vyose rero bidushikana ku kintu gituma umuntu yiyumvira ngo none mbega vyogenda gute, twokora gute kugira ngo dutorere umuti amatati y'ingo n'imiryango, kugira ngo ico kibazo, iyo ngorane ironke umuti mu buryo ubu canke ubundi. Muri ico gihe rero hariho inzira zitandukanye umuntu ashobora gucamwo kugira ngo bikunde amatati atoregwe umuti. Hariho ibiganiro, hariho guhuzwa n'abahuza canke se mu gatora abashinga ntahe, urazi ko bavuga ngo hari abagabo ntihagwa ibara, canke naho umuntu akagirana akarondera ababinonosoye bakurikiranye ivyigwa vyo gutatura amatati, kugira ngo bikunde mu muryango hasubire habeho icuka ciza, ubumwe, imigenderanire myiza. None rero umubano mwiza usubire uboneke muri famiye. None rero twagomba turabira nkuko twabibabwiye mu ntangamarara ibintu bitera amatati mu ngo, les causes de conflits familiaux. Muri ibi bintu rero tugomba turabire hamwe ibintu bishaka kuri bitanu, kandi nipfuza ko kumbura umuntu atobitera ko cyane kugira ngo ikiganiro ntikibe kirekire, ariko mugabo kandi no kwirukanga umuntu ugasanga ntiyumvise natahuye ibyo uri kuramubwira navyo nyine si vyiza. Rero aha twavuga rero bwa mbere na mbere ko ibitera amatati ari novuga ngo ubudasa bw'abantu, ukuba abantu bafise ubudasa, hariho des différences individuelles. Muri izo différences individuelles twovuga nk'ibijanye n'ama différences de personnalité, ngene abantu basanzwe bameze. Murazi ko hari abantu novuga ngo hari imigwi y'abantu, hari abantu bakaza ishavu, hari abantu batekereje badashaka kuvuga menshi. Bo mu gifaransa murazi ko hariho kumbure ngira ngo abatabizi, hari abo bitwa ngo n'aba colérique, hari abo bitwa ngo n'abasange, hari abo bitwa ngo n'aba mélancolique. Iyo ni migwi mikuru ihurikiyemwe abantu, aho usanga rero hariho umuntu usanga ari strict, agasanga ntagomba yuko hari akantu na gatoya k'agasembwa kaba mu bintu ariko arakora mu bikorwa. Aguhaye n'akazi ugasanga n'umuntu nyene akunda utudetaye, ngira akantu kose ugasanga n'agakorose hasi aragaharura. Rero hariho imigwi mikuru naho nyine ico kiganiro twaragiteguye ndagifise amanota yaco, ariko mugabo sindakibashikiriza, ariko nibaza ko nzohava mba oblige ko kibashikiriza ngaha nyine. Nane nivuye ko no kibashikiriza mu buryo bwo kwandika nkabisigura ndavyandika, ariko mugabo nyine kuri ko bica binsa bakunda bironderera ahantu ndabitegurira iyo video ndayitegurira,
vyaciye bingora, ariko maganda gifise amanota yacu kugira ngo abantu bumve ubudasa buri hagati y'abantu, les différents, novuga ngo temperament, akameremere k'abantu, ngene abantu bafise akameremere imeze gutya, abandi nabo bameze gutya gutyo. Utahuye umuntu mubana umugwi arimwo w'akameremere, nawe ukabuzi kameremere kawe ingene kameze, ico gihe ucune tukagira ugaca wirinda kugira ingene mubana, ukamenya ingene mubana. Rero ubwo budasa bw'ingene abantu baremwe ni kimwe mu bintu bishobora kugira kuzana namwo ingorane, gishobora kuzana namwo amatati mu muryango, kubera ko abantu ntibameze kumwe, ntibaremwe kumwe. Ikindi naco ngo tukiri muri no mu nyene w'ingene ubudasa bw'abantu bishobora kuzana namwe amatati, nikijanye ngo n'ivyiyumvira. Abantu bamaze kuba bafise ubudasa bwa buri hagati yabo, bamaze ko batameze kumwe, badafise novuga ngo badahurije ko vyose, habaho rero kuba bafise ivyiyumviro bitandukanye, kugira ama opinion atandukanye. Ikindi kintu naco kigize muri no mugwi wo kuba abantu bafise ubudasa, kuba hariho ubudasa mu bantu, abantu batameze kumwe, nikijanye n'imyizerere. Abantu bamwe bizera, abandi bakizera bijya, ubu asenga hajya n'abasenga hajya, ugasanga ivyo abantu barashobora kubishwaniramwo. Bamwe bubahiriza isabato, abandi nabo ntibubahiriza isabato. Bamwe bajya ingurube, abandi nabo nta ngurube bajya. Bamwe bakubita urumenyetso, bambara ishapure, abandi nabo nta shapure bambara. Urumva bamwe bakoresha amasanamu mu gusenga, abandi nabo ntayo bakoresha. Ibyo ugasanga rero bigize wa mugwa ma différences individuelles, ubudasa bw'abantu, ubudasa buranga uko abantu bameze. Gutyo rero usanga ivyo bintu bishobora kuba intandagaro, inkomoko y'amatati mu ngo n'imiryango, n'ivy'ukwemera canke n'ibijanye n'indangagaciro. Ugasanga bamwe afise imico iyi yo kwambara kikwiza, uri nawe ugasanga kumbure wewe ntumubaza ivyo, naho yo kuyambarira imini, naho yo kuyambarira ukuna kuriya, ibintu nyene nk'ivyo. Canke mbere ngo nibijanye n'amabesoin, ubudasa. Urumva ivy'abantu bipfuza, bagomba mu kubaho kwabo biratandukanye. Hari umuntu aba yumva yuko nyene mu mabesoin yiwe akeneye novuga ngo kurya uku, kwambara uku, gukundwa uku, gufatwa uku, kubahwa uku. Iyo ikaba impamvu ituma undi nawe mu vyo yipfuza, mu mabesoin y'ubuzima bwiwe, ugasanga ivyo navyo nta kibanza bifise. Muri ico gihe murumva yuko uyo muntu rero ntibiheza ngo bahuze, bumvikane, bagire n'uco usanga ari kibazo. Rero uwo n'umugwi ugize ubudasa bw'abantu, ngene abantu baremwe mu budasa, les différences individuelles zishobora kuvamwo ama cause de conflit familiaux, dushoboye kubonera hamwe muri kino kiganiro utuntu n'utundi cuno musi. Nuko rero tubandanije, ikindi kintu cyangwa se undi mugwi ugize ibituma habaho amatati mu ngo n'imiryango, les causes de conflits familiaux, ni ikijanye ngo na manque de communication. Kuba hatariho kuganira, ikiganiro, kuyaga, novuga ngo muhuza umutima n'inama, kuyaga, novuga ngo muhuza ivyiyumviro, manque de communication, kuba hatariho kuganira, ikiyago, novuga ngo kuyaga mushira hamwe. Muri ico gihe naho no kuvuga ngo vyerekanwa yuko mu vy'ukuri ngo iyo habayeho communication mbi, iyo hatabayeho kuganira neza, kuyaga mushira hamwe, kuyaga musenyera ku mugozi umwe. Mu ntunga gatoya kumbure ni mihogo numva umengo ntigomba kwitaba neza. Kuyaga rero muishira hamwe, ngo iyo kutabayeho usanga iyo ibaye intandagaro y'amatati, y'amatati mu muryango, yo kutavyumva kumwe, yo gushamirana, yo gushwana. Urumva nyine ngo manque de communication nico ndiko ndaca ku murongo. Hanyuma kandi ikindi kintu naco muri ibijanye no kuganira, kuyaga,
ngo ikindi kintu naco gishobora gutuma umuntu muri uno mugwi atagira mbo habaho amatati mu muryango ngo nikijanye n'igihe haba hariho ibintu ngo bitavuzwe, ugasanga ngo hariho ibintu abantu banyegezanya, hariho ibintu abantu bahishanya. Muri ico gihe naho nyine urumva ni manque de communication, kubera iki nta kuyaga, nta kuganira, hariho ibintu abantu mu muryango banyegezanya, bahishanya. Ibyo bintu abantu banyegezanya, ibyo bintu abantu bahishanya nabyo biratera ikibazo, bigatuma habaho des conflits familiaux, bigatuma habaho amatati novuga ngo iyo mu ngo n'imiryango. Hanyuma ikindi naco kuri no mugwi nyene wa manque de communication nikijanye ngo n'amasokre, ugasanga abantu barafise ibintu bita ngo n'amabanga bagize umwe wese abika, ugasanga hariho amabanga bagize batabwirana. Ivyo bwa mbere ibyo batabwiranye birashobora kuba atari kubera yuko kumbure byabaye iby'amabanga, ugasanga nyene umuntu ntiyabivuze mugasi kubera ko yavyinyegereje, ugasanga hariho kuri atamubwiye yanyegeje cyangwa se atagize n'ibigirankana mugabo batagize ntibataganira. Iyo bigiye kuboneka rero ibyo bintu batabwiranye, ugasanga nabyo biciye bigira ntibice bikiriye amakonfli. Mugabo akabona amasokre rero umuntu yabise n'ibigirankana, yavuga ati iri nibanga ntajyo nzomubwira, sinzomubwira yuko mfise umwana hanze, sinzomubwira yuko yeye naragiye kubaka hanyuma ndahukana. Amabanga umuntu anyegeza n'ibigirankana. Hanyuma ikindi kintu naco muri bijanye na communication, kuganira, ikiyago, ni bijanye ngo nibikomere umuntu yakomeretse, ama deception umuntu yahuye nayo muri kazoza hanyuma ntiyayavuga. Ugasanga umuntu yarahemukiwe, umuntu yarakomeretse, umuntu yaragize ibyago, yaragize ingorane, kandi izo ngorane nazo zira influence, zira affecta inyifato yiwe n'ingene azobana n'abantu muri kazoza kiwe. Muri ico gihe rero umuntu niba atigeze abivuga, birashobora gutuma rero umubano wiwe umera nabi, hagaca haduka amakonfli, ingorane, amatati hagati yiwe n'abo babanye muri societe, mu muryango. Gutyo ugasanga ivyo bintu abikwegewe nuko hatabayeho communication, ntiyavuze, ntiyiganye, ntiyabwiye abanyamuryango ibikomere yagize muri kahise kwiwe, ibibazo yaciyemwo, kugira ngo bamenye yuko ivyo bibazo bishobora kuba ari byo bituma yitwara gutyo. Canke naho niyo umuntu ariko arabivuga aba arisa n'uriko arabisohora, burya ingorane umuntu aziganye akazibwira umuntu bakundanye, baganira, basangiye gupfa no gukira, ni umuti ugirane ufasha umuntu gukira. Biratuma umuntu yumva yuko abaye soulage, akumva yuko bimusomoye kuba aronse umuntu yiganira ibibazo vyiwe. Hanyuma yundi mu kugira gatatu muri bino turiko turavuga bijanye n'ama cause de conflit familiaux, ibituma imvo n'imvano ituma habaho amatati mu ngo n'imiryango, ni yuko ngo hashobora kubaho ibijanye na changement de vie, ihindagurika ry'ubuzima. Ugasanga hari ibintu byahindutse mu buzima. Ivyo bintu rero bihindagurika mu buzima navyo nibihe, ni vyinshi. Murazi yuko hashobora kubaho kumbura novuga ngo kuvuka, ugasanga kumbure haravutse umwana mu muryango mugabo mutamuhuriza, kugasanga dufate nk'akarorero umwe mu bubakanye ashaka umwana mugabo uwundi nawe ntawe yashaka. Muri ico gihe rero kubera yuko kumbure bibaye ngombwa yuko habaho kuvyara umwana mugabo umwe muri mwebwe babiri atari yipfuza, dufate n'umugabo adashaka abana benshi, mugabo umugore nawe yaranse kuja ku rushinge, yaranse kuja kuri méthode familiale, bwa buryo bwo gutandukanya imvyaro. Muri ico gihe urumva iyi naissance ni changement de vie, n'ama étape de la vie, canke se ni bimwe mu bisanzwe bigize ubuzima bw'abantu. Uyu mwana avutse arashobora gutuma habaho indyane, hakabaho amatati hagati y'umugabo n'umugore. Hanyuma kandi hari n'ibijanye na adolescence, nk'akarorero urabona nk'abana bageze mu myaka y'ubuyabaga, ya myaka novuga ngo ni imyaka y'ubuto, imyaka yaho usanga abana bafise amaraso ashushe. Nibi navyo nyine ngo bashaka gutera amatatu, ugasanga abana mu muryango baragize baritwaye uku canke kuriya, bigaca bituma usanga
habaho kumbure amatati mu muryango. Ibindi bishobora gutuma habaho amatati mu muryango ni ibijanye na mariage, ni ibijanye na deuil canke se ikiriyo n'ibindi. Ivyo vyose n'ihindagurika ry'ubuzima bushobora gutuma habaho novuga ngo amatati mu muryango. Nuko rero dushishikaye kumbure kugira ngo duhave dusozera kino kiganiro cacu, twari twifuje mbere yuko ino parti twoyivugamwo aya makozi ibi bituma habaho amatati mu ngo n'imiryango, hanyuma duce dufatanya mbere n'ingaruka novuga ngo ingaruka mbi zikomoka kuri ano matati. Ariko mugabo umuntu mbere kugira ngo kumbure ikiganiro ntikibe kirekire cane, dukoresha nyene umwanya ubangutse utwarika umuntu ashobora kumviriza adatakaje umwanya munini cane, twagomba kino gice ca kabiri kigarukire kuri zino mvo canke bino bituma habaho amatati. Tubandanije rero nkuko duhejeje kubibona, duhejeje kubona yuko habaho des changements de vie, ingene ubuzima buhindagurika, kandi ko nuko guhindagurika k'ubuzima usanga nako nyene kugira gutera amatati mu muryango nkuko tubibonye. No kuvuga rero igikurikira novuga ngo kigira kane n'umugwi w'amatati ushobora guterwa n'impamvu canke imvo zitavuye mu muryango indani, ivyo twavuga ngo n'ama facteur externe atera kumbure amatati mu muryango, aho ushobora gusanga kumbure habaye nk'ibibazo vy'ubukene. Ubukene urumva si ikibazo uvuga ngo gitutse ku muryango canke se ku banyamuryango. Ubukene ni ibibazo novuga ngo rusangi n'abandi bashobora gucamwo, ugasanga ibihe vy'ubukene urimwo n'abandi babirimwo. Izo rero ce sont des problèmes financiers, nazo ni facteur externe. Hanyuma ngo ibijanye na stress au travail, kumbure wakoze akazi ku kazi mugabo rero hariho stress, waturubitswe, warushe, akazi kakuvuruze mu mutwe. Urumva le stress il est lié au travail, ifitaniye isano cyangwa se ituruka ku kazi kawe ka misi yose. Hariya urashobora gusanga ugize stress rero hariya ku kazi, ni ukuvuga yuko abo wakira baje mashobora kugirana kutaganira ngo muhuze. Hanyuma ya stress rero iyo ibandanije ikamara igihe kininiya, usanga no mu muryango yateye ingorane, kubera uhava wishura nabi uwo mwubakanye, uhava wishura nabi umuvyeyi wawe, uhava wishura nabi uwo muvukana, hama muhave mushwana, usange amatati arakwezwe canke arabayeho kubera iyo stress, ubwo ruhagarara mu mutwe wumva nyene ko akazi kakuvuruze, ibintu nyene novuga ngo vyahuraguye. Hanyuma kandi izindi facteur externe zishobora gutuma habaho amatati mu miryango no mu ngo ni indwara. Ivyo nta muntu abihamagara, nta muntu avuga ngo wangwara ngo ndagushaka, ni ibintu bizanana inyuma y'umuryango, hanze y'umuryango. Ingwara rero nazo nyene ni facteur imwe mu ma facteur externe ashobora gutuma habaho amatati. Urabona umuntu aragwaye nk'ingwara kanaka, dufate nk'akarorero nk'umuntu agwaye nka infection mu bihimba by'irondoka, hanyuma uwo mwubakanye aramenya ko agwaye infection, agatangura kwiyumvira ngo kumbure wayanduye kubera ko warenze ibigo. Kumbe ntiwarenze ibigo, wamukenyeziwe. Twarabibonye mu kiganiro yaga muganga, urashobora kugenda mu matwarete asiege hariya ku kazi, hariya kuri eglise, hariya ku ishuri n'ahandi. Hanyuma ajya matwarete bituma ngo turiya tuzu twasurwumwe tw'igizungu umuntu yitumamwo yicaye, ugasanga rero abantu bitumyemwo bari bagwaye izo infection, izo ndwara zo zanduka ziciye mu bihimba by'irondoka. Hanyuma nawe biriya vy'indani iriya micafu igutarukiye ko gaca usanga nawe uciye ugwara. Hanyuma izo ndwara ugwaye rero uwo mwubakanye agacavuga ati izi ndwara nta handi hantu ziva, ni mu busambanyi, wararenze ibigo. Urumva ko ni indwara ishobora gukwega amatati. Cyangwa ugasanga umuntu agwaye iyindi ndwara, nk'umugabo aragwaye indwara si wayihamagariye, biranse ko atangura kuzarabandanya akazi ka misi yose, biranse ko ahahira umuryango. Ugasanga iyo ndwara iratumye umugabo n'umugore bankana, bahukana, batata, bashwana. Kubera iki? Kubera ko atagishoboye kuzuza inshingano ziwe zo guhahira umuryango, zo kwambika umugore, zo kugirane.
nkaho umengo niwe yavyihamagara, ariko mugabo urumva nyene ico gihe ayo matati aba atewe n'indwara, ntaba atewe nuko ari ibibazo vyadutse canke se vyavuye ku banyamuryango canke se mu muryango. Hariho n'ibindi vyinshi umuntu yovuga biri muri uno mugwi w'amafacteur externe bishobora kuza ugasanga rero kumbure impanuka, umuntu aragize isanganya, aragize accident, urumva ico ni ikintu nyene umuntu ahuriye n'iyo mwibarabara bigaca bituma usanga mu rugo hari ivyo utagishoboye, hariho akazi utagishoboye, hari ibikorwa utagishoboye, hanyuma gaciba intandagaro yo gushwana y'amatati, ugaca usanga rero kibaye ikibazo kandi atari ibintu wewe wagize ntiwihamagariye. Mu kurangiza rero twogomba tuvuge ku canyuma kuko ni ibintu bitanu novuga ngo bikomokamwo amatati ngaha twabateguriye muri kino kiganiro. Ico naco gikurikirana ikijanye n'amango cyo bita mu gifaransa ngo relation intergénérationnelle. Bivuze ngo relation intergénérationnelle bagomba kuvuga relation, imigenderanire hagati y'urunganwe n'urundi, hagati y'abantu batanganye imyaka. Nk'akarorero ni kuvuga mu hagati y'urunganwe atari urunganwe rw'iwawe, urunganwe rw'inyuma yawe cyangwa se urunganwe rw'imbere yawe. Ni kuvuga nk'ubu nk'akarorero ugasanga nk'akarorero nk'ubu dufate nk'abamaze kubaka n'abana bacaruka, urumva ntibari mu runganwe rumwe, hariho difference y'imyaka. Hama ugasanga ba bandi bakuze bagomba kuobliga abana ngo bakiri bato bacaruka ngo babeho nk'uko nabo bari babayeho ca gihe bacaruka. Hanyuma ubwo rungano rero rw'abakiri bato cyaruvuga tuti twebwe ntimudusubiza muri antikite, ibyo byari ivy'iwanyu, ico gihe ko mwagenda ku ishuri n'amaguru birabaraba, twebwe ubu ntawe uja kwiga ku birometero 11 10 na bingahe, cyo ntikibaho. Ugasanga hari ibintu badahurizako. Uko kuntu rero hari ibintu badahurizako, kandi ugasanga ivyo bintu bihuye n'ingene urunganwe rumwe rwari rubayeho n'ingene urundi rungano rwari rubayeho, birashobora gutuma habaho amatati. Ugasanga barashwanye, barabwiranye nabi, barasubiranye, mugasanga umuryango ibintu biragize ntibirahuraguye, ibintu bigenze nabi. Kubwiyo mpamvu rero les relations intergénérationnelles ziratuma hashobora kubaho amatati bivanye n'ingene byagenze, kuko ngaha turabibonyemo yuko bishoboka yuko usanga amatati abayeho hagati y'amageneration, urunganwe n'urundi, kubwiki kubw'imico, la culture. Ugasanga bafise des cultures différentes, ugasanga bakijya gihe bambara uko mugabo bakino gihe nabo bambara gutya. Usanga rero ivyo vyonyene biratumye mudahuza mu muryango, murashwanye, murasubiranyemwo, urumva nyene ngo wambara gutya. Ugasanga mbere umugombe gushiraho amategeko, nk'akarorero kuri babandi ngo mpaka nabo bambare uko namwe mwambara, cyangwa se bataha amasaha nk'ayo mwataha. Ariko mugabo kandi usanga amakulture aratandukanye, imyaka iratandukanye, musumbasumbana kure, ibintu byarahindutse. Nari kuvuga ngo nivyande bavanga amase yakira ntagiho mu rutaro, ariko mugabo nyene ibintu nyene nk'ivyo. Ugasanga rero muri ubwo buryo birashitse rero usanze ibintu birapararanganye, kubera yuko ni ukudahuza, ni ukutumvikana gufatiye kurunganwe n'urundi rutanganye imyaka, batanganye imyaka batabayeho mu gihe kimwe. Nuko rero bakunzi ba kino kiganiro utuntu n'utundi, na ikiganiro twabateguriye kigarukiye. Mwarimo teramiye na jewe Jean Imana Irambona, tuzosubira mu kiganiro utuntu n'utundi c'ubutaha na Gahwane.